bijanye n'amafaranga mvamakungu, haba ubukene bwugarije abanyagihugu, eka hakaba n'ikibazo c'ubutunzi kivugwa hagati muri leta, aho kenshi n'amashirahamwe yegamiye leta nka yose asa n'ayatembagaye, abakozi bayakoramwo bikanka ko bahembwa, abandi bagahembwa nabi. Ibyo byose bikaza bigaruka kuri politike y'igihugu. Mu nyuma umukuru w'igihugu ahari uno munsi Evariste Ndayishimiye akagaruka asa n'ugomba kuremesha abarundi ko Uburundi bugiye kogorora. Ubona ko aherutse gutangaza ko yatanguye gushora ubutare ku mugaragaro, akavuga ko amafaranga azova mu bwo butare agiye gutuma Uburundi buva mu kaga burimwo mu by'ubutunzi. Bobo Rugurika, wewe nk'umuhuza bikorwa wa IC Rapide Seruka, wotubwira wisunze amakuru ufise aho Burundi bugeze mu vya politike n'ubutunzi uno munsi, ubona Uburundi buriko bujahe ko umukuru w'igihugu aguma avuga ko ubutunzi bugiye kogorora kubera ivyo butare avuga ko yatanguye gushora ku mugaragaro? Urakoze Kingi kuri iki kibazo ubajije. Ni kibazo ciza cyane kirimwo n'ivyo ibice bibiri. Urabajije uti wewe ufatiye ku makuru ufise, wanadondaguye uturorero tumwe twingene ibintu bimeze mu Burundi, haba mu by'ubutunzi canke mu vya politike. Reka ndakubwiye yuko uno munsi nibaza ko atawoza aravuga ngo uravye ibi nibi ngo Burundi ubona bujahe. Nibaza uno munsi tudashatse gukoresha ya mvugo yo gusiga inkore ku maso, ntawoza aravuga ngo Burundi buri ko bujahe, ahubwo nukwemeranya yuko Uburundi buri mu manga. Uburundi igihugu cyacu uno munsi caraguye mu manga gishijweyo n'abatwara Uburundi, atari kwisanganya. Oya, nama ndabivuga, maze imyaka ndabivuga, reka ndabisubiremwo. Ibi bintu biriko biraba mu Burundi, ubu bukene buri mu Burundi, ni politike ya CNDD-FDD bahisemwo yo gutabagura Uburundi, gukenesha abarundi, bakabagira abaja, bakabagira abashumba, kugira bobo muri uko kwemera ibintazi vyabo, bobo bibaza ko ariho ubutegetsi bwabo buzokwamaho, buzoramba. Ariko nibaza ko bihenze cyane, kuko ndazi yuko batazoteba kubibona. Reka rero kumbure nishure ndakwerekeye akarero kamwe. Mu Burundi no musa abantu bose bariko bararira, nta mutunzi, nta mukene, nta mukozi wa leta, nta mugwizatunga, n'abaserukira ibihugu vyabo. Uno munsi baribaza bati iki gihugu twakijemwo gute? Iyo baravye ibi bintu vy'ibitoro ingene babigura ku masoko ya magendo bizimvye, ivyo byose bigira Evariste Ndayishimiye n'umugore wiwe. Alors nibo bavuze ko ikibazo c'igitoro bagifashe mu minwe. Ibiriko biraba rero ni CNDD-FDD, ni Evariste Ndayishimiye n'umutamukanyi wiwe. Reka urabe ivy'abagwizatunga. Abagwizatunga bose bariko barahunga, bamwe baribwa. Abo badandaza basanzwe benshi barahevye kuja kurangura, abahora badangura muri za Tanzania, mu Buganda, muri za Dubai, bose barahevye kubera atanumwe akironka amafaranga y'agaciro. Amafaranga y'agaciro ubu nyine Bandayishimiye bayashira ku isoko rya magendo, nibo bonyene babikora. Alors uno munsi genda urabe abahora bari mu by'ubworozi barabiciye umwuga. No munsi nta mworozi akibaho, kuko murazi ko bababeshe ngo bagiye kuzana ngo amahinguriro ngo akora ngo ivyo bazohora bagaburira inka zabo. Murabona ko n'umugwi bashatse gutoteza. Nta numwe atazi uno munsi ibijanye n'abavunjayi barishwe, barafungwa, abandi barasahurwa amafaranga yabo. Alors uno munsi genda mubaze abarundi sinzi bahohotewe, batwagwa mu bintu bise ngo ni ibintu ngo byo gushira ngo mu mashirahamwe gukotiza ngo yukuziganyamo ngo bakabungukira, babasahuye amamiliyardi n'amamiliyardi. Ivyo bikora abantu bari mu butegetsi, bakingiwe n'ubutegetsi. Nta wibagiye abadandaza bato, ibiciro murazi nyene bimeze. Alors jewe reka ndaguha akarero gasanzwe, mushaka kuraba isura y'Uburundi uno munsi mu bijanye n'ubutunzi. Sinzi ko mwaravye akamaramaza kabaye kuri uwa kabiri, igenekerezo ya 18 uku kwezi kwa Munyonyo, muri ino ndwi nyene turiko turarangiza. Ishira hamwe OBR yitwa ko aryo rijejo n'ivyo kwegeranya ubutunzi bw'igihugu, baragiye bafata ibidandazwa bigikomeye, impuzu, amasimirikwire, ibintu bari gushira
ku ico twokwita ku bimwe bashira ku rudandazwa kw'icamunara bari kubidandaza bakabishira mu kigega ca leta bari kubiha aboro ariko mwarabonye amakonteneri arenga 40 y'umuntu w'umugwiza atunga yahoze akorana cyane na CNDD-FDD n'ubu sinzi ko bakiri kumwe uwitwa Nahumu ibi dandazwa byiwe ngo bifunzwe muri Obert kuva mu 2010 umengo n'8 murumva haraheze imyaka indwi byari byugaraniwe ahantu narabibonye ku masanamu muri video Obert yagiye kubiturira kuri uyu wa kabiri bavuga yuko ari amakonteneri arenga 40 bavuga yuko ari ibintu byari bifite agaciro kama miliyari arenga 40 none ubonye leta ikora gutyo aho bari kuvuga bati uyu mugwiza atunga yagiriwe n'amakosa ya naya reka tumuhane sivyo mwarabonye sivyo bakoze rero no kuvuga yuko ni bimwe duhora tuvuga abantu kumbure bigora gutahura iyo CNDD-FDD ifite umugambi wo kwica abantu bose no kubicisha ubukene n'inzara kuko ntushobora kubura umuntu ukomeye mu mutwe mu gihugu cyambere gikenye muri Afrika gikenye uko tubona uburundi ukaja guturira amamiliyari 40 amakonteneri y'ivyambagwa y'amatishi y'ivyo vy'amashimirikwire byose n'ibintu bishinga ubwenge sinzi ko abantu mwabiravye murabiraba ku rubuga rwa Yaga niho je nabiboneye ni ibintu rero biteye isoni biteye n'agahinda alors ivyo reka tubireke tugaruke ku bitigiri nivyo uno munsi barerekana ko Burundi n'igihugu kigira gatatu gikenye cyahora ari cyambere gikenye ku isi uno munsi bitigiri vya Bank Mondiale barerekana ko Burundi ari cyo gihugu cyambere gatatu gikenye ku isi iruhande ya Eritrea na Sudani y'amajepfo ivyo navyo nukubera ko biheruka kuja mu zindi ngorane oya Eritrea ni Afghanistan ni bihugu bibiri biheruka kuja mu zindi ngorane zikomeye za politike n'ubutunzi Uburundi buca buhatorera ko yoko burakoroka kubiharura ro mugabo tuguma dukenye barerekana nk'akaroro yuko muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko barerekana ko Burundi ari bwo bwa mbere bumerewe nabi mu by'ubutunzi uravye ivyo bita taux de croissance turi ku bice bitatu ni kuri bitatu n'ibice bitanu kwijana abandi bari hejuru cyane ibihugu byo mu karere turimo uravye ibintu bya pouvoir d'achat turi hasi cyane gose alors ugiye kuraba ibi bavuga yuko ibitigiri birenga 85 kwijana n'abanyagihugu bagitunzwe n'uburimyi murazi ingorane zugarije ico gisata cy'uburimyi mwabonye nyene leta isahura abanyagihugu mu bijanye n'amafaranga batanga y'umwavu ya engrais chimique no kuvuga rero ko ari gisata kirimwo abanyagihugu benshi ariko leta arico itoteza mwabibonye aro baravuga yuko ibice 70 kwijana by'abarundi bari munsi y'urugero rw'ubukene murumva twararenze ubukene tuja munsi y'urugero amakunga asanzwe afatirako murumva yuko ari ibintu biteye agahinda biteye ubwoba alors mugiye kuraba baravuga kandi ko abajene ibice birenga 50 by'ugwaruka ntibariko bariga ntibagira akazi kandi ntibariko barakarihirizwa ubwenge bimwe bita formation murumva ko abo bantu nukuvuga ko ari ibice birenga 50 kwijana bitagira kazoza aho ni mu bajene sinjire ko mwumva mu by'ubutunzi aho Burundi buri ntaho buri turi muri yamanga CNDD-FDD yadukororeramo alors ni byinshi ushobora kuvuga ariko reka turabe ibitwa ko turavuga bijanye aho rero ntitwavuze ibijanye na inflation mukanya nivyo wari kuravuga inflation murazi ko igeze ku bice 40 kwijana muri uno mwaka wa 2025 ivyo ni ibintu biteye agahinda biteye n'ubwoba abahinga birabatera n'ubwoba donc ntibumva ubutunzi bw'u Burundi iyo buri alors reka tureke ivyo onyi turabe ibijanye na politike mushaka sivyo muravye aha rero mugabo reka ngaruke ko mu bijanye n'igiturire Uburundi ni igihugu ca kane muri Afrika iruhande ya Eritrea na Sudani na Somalia murumva yuko nahone tukigowe alors reka turabe ibijanye na politike kujya mwari mubivuze ibijanye na politike ugiye kuraba urabona yuko Uburundi nahone ataho tuja hariho amashirahamwe mpuzamakungu iyo bita Freedom House ni ishirahamwe rikomeye ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Freedom House
hamwe n'igisata cya leta zunze ubumwe za Amerika cyitwa Departement d'Etat américain, ni nk'igisata cy'ubushikiranganje bw'imigenderanire cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nibo bakunda kugira urutonde rw'ingene ibihugu byifashe mu bijanye na demokrasi na politike no kubahiriza agateka kazina muntu. Mu ncamake Uburundi bavuga bati not free, nukuvuga ni igihugu kitigenga, donc abanyagihugu baboshwe, nukuvuga ko ni igihugu atabyigenge burimo. Aho cyumva ingene amakunga bubona. Alors tugarutse mu by'u Burundi, murazi yuko hari abarongo indongozi z'imigambwe zirenga 30, abantu bari mu migambwe mu ndongozi barenga 30 bari mu buhungiro, bahunze igikenye cya leta CNDD-FDD, bahunze bagomba kugandagurwa. Aho harimo abaharanira agateka kazina muntu, abari mu ndongozi, simvuze ngo baharanira, abari mu ndongozi barenga 30. Aho rero muribuka ko hariho n'abamenyesha makuru barenga 100 bari mu buhungiro. Ivyo bikwereka isura ya politike mu Burundi. Aha rero sindaza ibiharuro vya HCR birerekana abarundi bashika 252 bari mu buhungiro muri aya makambi yo mu bihugu by'akarere. Aha rero ntibashiramwo abari mu bihugu bya Buraya hehe, aho usanga barenga 300. Murumva yuko mu ncamake hariho igice kirenga c'umuriyoni, igice c'umuriyoni kirenga c'abarundi bahunze intwaro mbi ya CNDD-FDD. Alors uno munsi mu Burundi nta matora kiba, mwarabonye icegeranyo c'amashengero yakurikiranye by'amatora, baragize icegeranyo ejo bundi aho amatora ya 2025 ahereye, baravuze yuko bihweje uko amatora yagenze, babona yuko atazihinduka ry'ubutegetsi bishobora gusubira kuba mu Burundi biciye mu matora. Ivyo birasigura ibintu byinshi, barakwereka yuko nta matora kiba. None mu gihugu atamatora bamwe umva politiki imeze gute? Ukuvuga yuko igihugu cafashwe mpiri n'akagwi k'abantu bakoze ubwicanyi, bakoze ubusuma bukabije. Nukuvuga rero no munsi ni bimwe nariko ndavuga yuko Uburundi buri mu minwe y'umwansi. Abarundi rero bumva yuko babangamiwe, nibo bakwiye gutahura yuko bakwiye gukora ibishoboka kugira babohore igihugu cyabo cy'u Burundi. Jewe nuko ndabibona, nta politike, nta kazoza ka politike, nta kazoza k'ubutunzi kari mu Burundi. Igihugu kiri muri yamanga, ni bande bazogikurayo? Aha niho hari kibazo umurundi wari we wese ashobora kwiyumvirako. Ikibazo cya kabiri ndakibaze mfatanya demokrasi n'intwaro ibereye. Imyaka 10 irarangiye leta ya CNDD-FDD ivavanuye n'amasezerano y'Arusha. Abatari bake bakavuga ko atamatora meza azosubira kuba ku ntwaro ya CNDD-FDD. Muri Rapide Seruka mwibaza ko inzira yo gukiza Burundi izovahe canke izoca mu nzira yahe? Muri Rapide Seruka muremera inzira y'intambara ko mwemeza ko demokrasi itagishoboka ku ntwaro ya CNDD-FDD? Urakoze King Vianney, urakoze kuri ico kibazo. Naho mukanya nari natanze muri iyi nyishu nari nkeje kuguha, nari natanze ibishusha navyo ndabivuga, kuko sije ndanabivuga, si muri Rapide Seruka tubivuga yuko atamatora meza azosubira. Mwavyumvise no mu vyegeranyo beruka, haba ivy'amashengero, haba ivy'amashirahamwe mpuzamakungu, niko babivuze yuko ajya ataramatora, kandi barabivuze ko ubu bihweje intumbero ya CNDD-FDD nta matora azosubira mu Burundi. Hanyuma urabivuze uti bavavanuye n'amasezerano y'Arusha haraheze imyaka 10. Si kuva mbujya mu 2015 gusa, bujya n'imbere yaho CNDD-FDD yarahonyanga amasezerano y'Arusha, yari ifise ibintu by'amanyanga yakoze mu guhirika ibinabiriya. Muribuka injyane za politike zahama hagati ya CNDD-FDD n'umugambwe Sawanya Frodebu, hagati ya CNDD-FDD n'umugambwe wa CNDD uko Ronaldo Nyangoma, hagati ya CNDD-FDD n'imigambwe nka za Iprona, za MSD, za FNL ya Gwasa mu nyimira ba SNL. Alors bijya byose bikoreka yuko abadede baje basambura ibintu byose byari byagerageje guha agahengwe abarundi, sivyo? Amasezerano rero barayasambuye, nibyo mu 2015 kwabaye nko kuyahamba, mubwo bari barayishe. Amadiko yayo niyo kumbura atari bwabe. Alors uravuze uti none mwibaza yuko ibintu bizohinduka gute? Uti muri Rapide Seruka muremera inzira y'intambara. Nagira ndababwire vema, aha ndabisurinye.
mu byatumye umuryango Rapide Seruka ise Rapide Seruka tuwushiraho tuwiyumvira kugira tuwuhuriremo tuze turahanahana ivyiyumviro ku bijyanye n'ingene igihugu cy'u Burundi conagurwa, ntihigeze hiyumvigwa yuko ikintu ca mbere tugiye gukora ari intambara, kuko ntitwari gushinga umuryango ise Rapide Seruka. Murazi ise Rapide Seruka ico biyite ingene vyitwa, ise ni initiative citoyenne. Rapide Seruka, rapide no kuvuga Rassemblement des patriotes pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit. Hanyuma Seruka ni jambo ry'ikirundi nyene tugira tuti seruka, hari ikintu twifuza yuko giseruka, ni jambo ryiza nibaza atanumwe yo kwanka iyo yifuza kwico icifuza cyo giseruka. Voilà, rero mwumvise ko nta kintu cihutirwa ubwo nyene c'intambara twiyumviriye mu gushinga uyu muryango. Mugabo nagira ndababwire nkuko mwavyumvise, iyo bavuze bati ivyegeranyo mpuzamakungu bikabivuga biti mu Burundi nta matora azosubira kuba, nta matora gishoboka twihweje ayaherutse kuba ya 2025 ku ntwaro ya CNDD-FDD, mwihweje ivyegeranyo vya Departement d'Etat américain bavuga bati igihugu cy'u Burundi mu Burundi si intwaro iha uburenganzira abanyagihugu. Donc bavuga bati c'est un pays non libre, not free. Alors iyo ishi amashami mpuzamakungu arinda geraho avuga nka za Human Rights Watch, mwarabonye ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU ryakoze amatohoza ku Burundi, iyo bageze aho bavuga bati mbega ko tubona intwari hari yakoze ubwicanyi ndengera butungane, donc ni yama execution extrajudiciaire, bakavuga bati twihweje n'ibinogo rusangi bashizemwe abantu kuva mu 2015 abantu bariko baranyuruzwa, turabona ko ijya leta ya CNDD-FDD iri kikora ubwicanyi bw'agahomera bunwa, les crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes imprescriptibles, sivyo niko bavuga. Alors nukuvuga ko ni ibyaha bitababarirwa naho hohera imyaka amajana 200 birahanwa birakurikiranwa. Alors iyo ntwaro rero iyihari, hariho amategeko mpuzamakungu ategekanya ingene intwaro bene iyo ikugwa ku nguvu. Ico rero nico nagenda babwire, ico twebwe turagishigikira cyane gose, kandi uno munsi uri kuraraba CNDD-FDD ivyiri kirakora, nibaza ko ari iyo nzira abarundi bariko baraja gufata, gukoresha inguvu wisunza amategeko mpuzamakungu biriho bitegekanijwe muri ya masezerano mpuzamakungu hagati y'akazina muntu ba ico bita Charte universelle des droits de l'homme, biriho mu mashirahamwe mu mategeko mpuzamakungu, hariho inzira zerekana ingene ubutegetsi bushobora gukugwa hakoresheje inguvu, birashobora guca mu myamamazo y'abanyagihugu. Iyo hagiyemo ibi vya leta ya CNDD-FDD mubona ikiza kurasa abantu, hariho izindi nzira zikoreshwa. Aha rero niho abantu bakwiye kuhagabira, kuko nimba CNDD-FDD imaze kubikora nivyo rimwe birashoboka, kabiri karazira. Je nibaza ko uno munsi, reka ndeke kuvuga vyinshi mugabo abo bantu, kuko uno munsi rega CNDD-FDD yo tuvuze si kijya kintu ujya mugambi, si zijya mbonera kure zose tubona ku mitumba mu gihugu cyose. Oya, bajya bose n'imbohe za CNDD-FDD, bajya abanyonyi ba CNDD-FDD benshi n'imbohe za CNDD-FDD, baragowe, barababaye, barabura babo. None ntimubona ko CNDD-FDD yiyicira ababo nyene imbonera kure, bamba bazishe, bamba bazirungitse muri Kongo zikicwa zigahambwa mu binogo rusangi. Abanywanyi ba CNDD-FDD baricwa, bafsa Mosi barishwe, ba Ntasano, ba Leoporo Habarugira barishwe, abashikiranganje ba CNDD-FDD baricwa, raba umukuru w'igihugu wabo ubwiwe baramwiciye, Petero Nkurunziza ba Evariste baramwishe. Rero nibaza ko uno munsi mu CNDD-FDD hariho benshi tuzofashanya iki gikorwa cyo kubuza kajya kagwi kubandanya gakorera amabi n'ubuja abarundi n'Uburundi. Ivyo rero nivyo twemera, kandi ndazi ico gihe kigeze bariho benshi cyane muri CNDD-FDD. Muri CNDD-FDD benshi turabazi, nama nabivuze abantu bagatwenga bati wewe ivyo uvuga ntituvyumva, nta ntore ziri muri CNDD-FDD ati yaba zihari tuba twarabibonye Burundi buba bwarakize.
hariho intore ziri mu mugabo kumbura uno munsi bigora ingene ziseruka zigakiza Burundi. Ivyo onye hariho ibituma turabizi, muri bo hari abo tuyaga, hari abatubwira ibituma, hariho n'abatubwira bati ibintu byari bikwiye guhera uku nuku. Nizo nzira rero nibaza ko abarundi bazokwiga bakaraba inzira nziza bahitamwo idasesa amaraso kandi y'abanyagihugu y'inzira karengane, idasubira kuzana amarira n'amaganya mu Barundi. Nta guerre civile, nta zindi ntambara nibaza abarundi bagikeneye, ariko hategerezwa kuba imikenyuro ituma akagwi gato katisubiyeko aba ariko kafatwa kakabohwa. Nivyo abatari bake bashobora kubibaza bati ako kagwi niko gafite igisirikare, niko gafite igipolisi, niko gakoresha imbonerakure. Ihibambewe ivyo bintu hariho uburyo bishobora kwigwa, abo bantu ntibabandanye gukoresha inzego z'igihugu mu gusesa amaraso. Ivyo rero nivyo abarundi bakwiye kwiga, nivyo bikwiye kubaho. Ubu unihagezaho intungane muri CNDD-FDD zitandukanya n'inkozi z'ikibi, kuko bitebuke icyo cyoco ni ikintu mwese muzi. Ibintu mu Burundi bitegeza guhinduka. Uburundi Imana ntiyaburemye kujya kugira bwame mu marira n'amaganya, ekavema. Ivyo rero barabizi bizohinduka. Aro nukuvuga iki? Uzoba yifatikanije n'aka kagwi kaba Evariste Ndabishimiye, aba batwara iperereza ba King Kong ba Head Defense abarurema, aba ba Angelina Mukanda yishimiye mu byo bariko barakora, uzokwifatikanya nabo kubera ibi bintu byo kwiba igihugu no kwica abarundi, nibaza ko ari wazobigiriramo uruhombo runini, kuko azogira uruhombo ku myaka n'imyaka yiwe, kumbure akwegera imbere n'uruvyaro rwiwe. Nibaza rero ko abagumya banga, haba mu bagumya banga mu mugambwe, haba mu basoda, haba mu bapolisi, eka no muri izo mbonerakure, sinibaza ko bose ari bijuju yuko boguma bahunitswe mu maso kugira bagume basunikirwa mu gukorera ikibi abarundi. Genda ko umunsi abarundi bazovuga bati ibi harageze ko tuvyanga. Genda ko benshi muri bo bazifadikanya n'abarundi bashaka ineza y'u Burundi. Nibaza ko ari ivyo onye. Tukivuga ibyo dukoresha inguvu, hari amakuru twabonye avuga ko muri Rapid Seruka kuba hari imigwi y'abagwanyi mu bamuvugana mbere n'abasirikare bari hagati mu gihugu. Ikibazo twashaka kubaza, none Rapid Seruka yo bitaniyehe n'indi migwi canke n'indi mihari yoba yaragerageje gufata irwanisho? Ku rubuga rwa YouTube hari radio yitwa Rugamba bavuga ko ari runani ingere ya Rugamba, nabo bakoresheje umuntu yihinduye amajwi. Twumvise bavuga ngo natandukaniro riri hagati ya CNDD-FDD, MSD, Rede Tabara, RPA na Rapid Seruka. Muri Rapid Seruka ico kiganiro mwacumvise, mwoduha umuco kuri ivyo bavuze muri ico kiganiro? Bon, urakoze Eric, urakoze ubajije n'ivyo bibazo bibiri, mugabo numvise ko bifitanye isano. Reka mpere kuri iki wejeje kuvuga ngo ibintu wumvise ngo bivugwa ni radio bita Rugamba ngo yoba yegamiye uwo muhari wejeje kuvuga. Nivyo naratumva icyo kiganiro abatari bake barakindungikiye. Alors nibaza ko ntobitebako, kuko reka nkubwire wenyene uravuze uti twamvise bakoresheje umuntu bahinduye amajwi n'izina yavuze sigiwe. Bon, bamwe mu batwara iyo radio n'abari muri uwo muhari wejeje kuvuga, bamwe ndabazi, narabarondeye kugira tuvugane. Hari habo nabonye babuze ico banyishura, ariko harimo umwe yanyishuye arambwira nivyo ko ari kibazo, arambwira ati narumvise ijya muntu ivyo avuga atari kurumva si twebwe tumukoresha. Bon, icyo nashaka kuvuga ni giki, ni ya ngwara y'abarundi muri kino gihe wamugera CNDD-FDD watamu Barundi, kuko wenyene babivuze. Nibaza ko iyo abantu bagufashe bakakugereranya n'ishirahamwe nka CNDD-FDD cyangwa inkozi z'iki nka zijya bakoresheje ububeshi, mu bisanzwe urumva yuko nibo mu bisanzwe baba bakora nk'iyo CNDD-FDD nyene, urabyumva? Nibo baba bakora nkabo, kuko CNDD-FDD irabesha abarundi, CNDD-FDD irabeshera abarundi kabicira ubusa. Rero abantu bakora nkabo urumva yuko nibo baba mu bisanzwe bafise imyumvire bakora nyene nk'iyo CNDD-FDD. Alors kuko nta numwe atabizi, hari itandukaniro rinini muri ibyo bintu byose. Bon, hari ababikoresha kugira ba créer icuka, bashire confusion mu bantu, kandi bakabikoresha n'andi mayeri mugabo hanini ari mu bujuju. Ivyo rero nibaza ko ari ibintu ntotebako, kuko nibaza ko igihambaye nuko umuntu aguma mu kuri, umuntu agakora ibintu ashobora kwemanga. Twebwe muri Rapid Seruka twarabivuze inshuro nyinshi.
uravuze ngo abantu bavuga ngo nta tandukaniro riri hagati y'imihari wavuze ngo uravuga na RPA na Rapid Seruka biriho itandukaniro ririho. RPA ni radio izwi kuva ishinzwe mu 2001 sivyo ibikorwa yakoze abantu barabizi rero ntushobora kuyigereranya n'irindi shirahamwe abarundi bagiye hamwe b'impunzi bari mu buhungiro bariko biga ingene ubuhungiro bushobora guhera kuko je narabivuze nivyo ndakora muri RPA uyukora muri RPA uno munsi jewe ndi impunzi nahunze nk'umumenyesha makuru wa RPA nahunze nk'umujournaliste wa RPA bamwe nk'umudirecteur wa RPA nahunze nzira ibikorwa byanje muri RPA alors uno munsi imbere yuko novuga nti ndi umujournaliste wa RPA ndi directeur wa RPA uno munsi je ndi impunzi nico kintu ca mbere impunzi rero irafite uburenganzira ahiri kwisi hose kuja hamwe n'abandi kugira bigire hamwe ingene bashobora gutaha mu Burundi nivyo rero je nkora muri Rapid Seruka muri RPA naho nja gukora kijya gikorwa c'umwuga wa RPA c'umwuga wo kuronderera abarundi amakuru cyo gushikiriza amakuru y'ukuri abarundi atahengamiye nico gituma mwumva muri mu makuru y'isose ya RPA bama bavuze ko barondeye abategetsi basende defete muri bo hariho n'abahora bavuga muri RPA havugira imigwi myinshi niyo migwi wari kuravuga bamwe batuka bo batuka iyi Amerika iravugirayo rero nibaza ko aho onye itandukanirizo ririho abantu barashobora kuvyumva sivyo sino bitebako ndazi ko ari ibintu bigayitse mugabo nibaza ko bitagiye kubandanya bitazosubira kuko nivyo bimaze imyaka bijindamitse urugamba rw'abarundi abantu nyene bafata intumbero yo kubesha bakabesha abarundi bakabeshera abantu ivyo rero nibaza ko ari ibintu biko birahera alors hari kibazo warubajije uti turasa makuru yuko ngo hari imigwi y'abagwanyi mu bamuvugana eka mbere no mu gisirikare hagati mu basoda b'u Burundi mu nzego z'umutekano reka ndakubwiza ukuri haba uri umumenyesha makuru canke uri muri iyo migwi ico bita groupe de réflexion initiative citoyenne ukutwazise ise Rapid Seruka ntushobora kureka kuvugana n'abantu bose kwisi yose turavugana n'abaserukira ibihugu byabo bari mu Burundi turavugana n'abarundi bari mu bya politike mu mihari mu migambwe mu basende devde bonyene twigwa tuvugana sivyo turandikirana tukabazanya ibibazo bamwe bakatubwira bati handi ibintu biragoye ibintu bimeze nabi tugahana hana ivyumviro mu basende devde alors ntese rero mu nzego z'umutekano turavugana mu gisoda huzuyeyo bene wacu hariyo abavyara hari inshuti hari abagenzi abo rero turavugana kugira tuyage nabo ku bibazo bijanye n'umutekano sivyo imihari uvuga yafashe bigwanishwa nivyo hari abo tuganira kubera ko mubazanya mukababaza ati mwe mwibaza ko ibintu byotora umuti gute namwe mukabaha ivyiyumviro byanyu hari abo duhe ivyiyumviro kugira tubereke tuti kirazira gufata inzira gishobora gusubira gutuma hari abarundi b'inzira karengane benshi bicwa kuko murazi sende defte hari ibintu ibikeneye hari abantu bashobora guha ico bita icitwazo sende defte kugira ikikiza inganda ivyo rero rimwe turayaga n'imigwi nivyo y'abantu b'imigwi igwana bavuga ko bafashe igwanisho ivyo rero nibisanzwe mu basirikare no mu bapolisi ivyo sino guhenda turafise abo tuyaga nabo duhanahana ivyiyumviro vyo kubaza bati mubona mu Burundi bushobora gukira gute baratubwira n'ivyo ko bamerewe nabi hari abasirikare benshi batubwira bati baranaduhenze ibintu byose baduhenze ngo batwongeye imishahara twarabibonye baciye bafata ibintu byose byarazinze no munsi nta musirikare ashobora kwigurira ibi n'ibi ivyo byose rero ntushobora kubimenya iyo utayaga n'abo bantu kandi kugira Burundi bukire abo bantu b'abasirikare b'abapolisi mumbonera kure mutegereza kuyaga nabo kugira mwumve ingene mushobora gufashanya mu gikorwa c'iteka cyo gufasha uburundi n'abarundi kuva muri ubu buja no muri izi ngorane sende ndetse yadutayemo ivyo rero uwoba atabikora niwe yoba atazi igikorwa jeje ahandi yo turabikora kandi nkuko twabivuze kuva kera mu byo tujejwe kwiga buri munsi inzira ishemeye ibereye ishobora gukura Burundi mu kaga atamaraso y'inzira karengana asubiye guseseka ivyo rero turabivuga none n'uwari we wese avyifuza abishaka
ashobora kumva ko n'icyo gikorwa nawe ashobora kucitabira. Nivyo rero nibaza abantu bakorera ko ahandi ho muri kino gihe wabivuze turavugana n'imigwi mugabo nta mugwi uvuga ngo ubunyene uriho witwa uko tumaze kuvuga, ariko bibaye ngombwa tubonye ko bene ivyo byose bikenewe n'ibintu dushobora gukorerako, ariko mu ntumbero yo gutuma Uburundi buva muri burya buja buri mu bwa CNDD-FDD, kuko ibiri mu gihugu biteye agahinda. Yaho nuko wavuze ivyo imigwi tuvugana ni nyinshi, ari abantu haba mu mashirahamwe mpuzamakungu ari Burundi ari hanze, haba mu bakozi b'Imana bari Burundi abari hanze. Urumva nta muntu numwe dushobora gushiga inyuma muri uru rugamba bwo kwiyumvira ingene Uburundi bushobora kuva muri kajya kaje muri burya buja bwa CNDD-FDD. Jewe ndi umuntu ahimbagwa n'ibikorwa mukora, aho nkunda kumva mukoresha amajambo y'urukundo, ahandi mugakoresha amajambo akarishe arimo agashavu kenshi. Ubwo wobaha ubutegetsi ntimwo bukoresha mu gukarira bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD. Hari n'akandi kabazo ufite, narabonye inyandiko zitandukanye ayise Rapide Seruka, mwandiki mukuru w'igihugu, Eklezia Katolika, eka mbere n'amakungu. Muribaza ko bijya bishobora gukanga abadede aba mu butegetsi bwa CNDD-FDD bakagira icyo bahindura? Murakoze kunyisha muza kuma. Bon, urakoze kuri ako kabazo. Ubajije n'ivyo ibintu birimwo ibintu bitatu, reka ngerageze kwishura. Urakoze ubwa mbere kuntera intege, uravuze uti ndi mu bakunda ibikorwa mukora. Turagerageza kandi nibaza ko yaba bishoboka tuba twifuza kurushirizaho kuvyo dukora. Hanyuma uravuze uti mpora numva urakunda gukoresha amajambo y'urukundo, ariko kandi urasubiye ukavuga uti ariko hari n'igihe numva ukoresha amajambo akarishe arimo gashavu kenshi, uti mbega ubwo bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD ntiwava ubamera nabi. Reka ndakubwire, urukundo tuvuga ushima niryo shingiro ryo mu muryango wacu wa IC Rapide Seruka. Turanabivuga no mu gatabo kavuga gasigura ivyo tugendera ko n'ivyatumye tuja hamwe. Urukundo rubuza hejuru ya vyose, kuko ndakubwiza ukuri ahantu hose atarukundo ruhari mu mitima y'abantu nta kintu na kimwe gishobora kugenda neza, haba mu vy'ubudandaji, haba mu vya politiki, haba mu vy'agatagazina muntu, haba ibintu vyose uzi bibaho. Iyo habuze mu rukundo ntibigenda neza. Ivyo onyi mu vyumve neza. Ivyo si jewe ndabivuga, ivyo ni igitabo c'ijambo ry'Imana kirabigaruka ko kenshi, kandi murazi yuko ni naryo bwirizwa risumba yandi. Bon, iruhande yo kubaha Imana no gukunda Imana, murazi yuko Imana idusaba gukundana hagati yacu. Ivyo rero reka ndeke kubitebako. Kandi urwo rukundo mvuga si rwa rukundo rwo kuvuga ngo jewe ndagukunda wewe nkawe je kumbaza ngo je ndakunda Vianney ngo ariko sinkunda cyane Eric cyangwa ndakunda Eric nakaza musugo. Urukundo mu bantu ni urukundo rwo kumva ko wipfuriza neza umuntu wese, nukumva ko ari urukundo rugutuma kubaha umuntu uwo ari we wese no kumwubahiriza mu buzima bwiwe. Niko rukundo tuvuga. Ico rero nico kiriko kiratituka. Ico yaba gihari cyane mu batwara Uburundi. Aya makuba yose ntaba yarabaye, nta munzi ziba zihari, nta banyuruje baba bahari. Ico rero nico cabuze mu mitima yabo ba CNDD-FDD batwara igihugu. Alors urasubira uravuga uti mpora ariko numva ukoresha n'amajambo akarishe. Nivyo si wewe wenyene ubimbwiye, hari abantu bahora babimbwiye, ariko ahanje nashaka kuhasabira imbabazi. Nibaza ko ntatukana, ndavyizeye yuko muri ayo majambo akarishe ntatukana, atabitutsi bivamo. Iyo bivuyemwo ndasaba imbabazi, iyo narengeje urugero naho ndashobora gusaba imbabazi. Kandi noneho ndasaba imbabazi umuntu wese ashobora kuba yumvise hari umunsi nakoresheje ijambo ryamukomerekeje, ryamubabaje ari we mvuze. Ivyo ni ibintu ushobora gusabira imbabazi, ndikiremwa muntu ndashobora gukosha. Ikintu gusa nshaka kuvuga, jewe sindi muri babandi ubwicanyi ndengera butungane ama execution extrajudiciaire. Ibi bintu byose by'ubwicanyi bwagohomera bunwa CNDD-FDD ikora, mu mbabarire sindi wa undi nzoza kuvuga ngo CNDD-FDD yarisha abantu. Oya
oya ndavuga yuko CNDD-FDD yamenje arabamenja batikije inganda kuko kwica abantu ibihumbi n'ibihumbi bamwe ugashira mu binogo abandi ugaterera mu nzuzi nkuko tuzi babikoreye aba FNL aba SNL aba MSD n'abandi barundi benshi mutazi aba jeune ibihumbi n'ibihumbi uno munsi bicwe kuva muri 2015. Jewe sishobora gukoresha amajambo imvugo mbabarira amatwi umuntu azobikoresha n'uburenganzira bwiwe ariko jewe ni bamwe nita abahypocrite ni bamwe nita banzisabira sinzi umuntu kumbure je sishobora gukoresha imvugo mbabarira amatwi ku byaha by'agahomera bunwa ivyo vema mu mbabarire ni nk'umuntu iyo afashe akiba imiliyaridi 50 ibi duhora twumva bandayishimiye na mukiwe bakora bagatwara amamiliyoni 100 y'amadolari mwaravyumvise muri za bankobu bijya bintu genda vyita ubumenja kuko nukwiba kazoza ababana b'u Burundi uretse ko buriko wiba amagara y'abagwayi b'abarundi bariko bapfira mu bitaro bitagira ibikoresho ibitaro bitagira imiti kuri jewe uba uriko wiba na kazoza kibi bibondo turiko turavyara mbere reka ndakubwire nubona ko biba bakaja kubika mugabo nta numwe ati yuko byukuri bajya abana babo batoyi nabonye n'abuzukuru babo mbona kuko abana babo bariko barashinga ingo zabo nibaza ko no muri bajya abana bariko barabiba kazoza kuko muri bajya abana hari abazoba bafite imyaka 15 mu myaka 50 mu Burundi none umwana wabo cyangwa umuzukuru wabo cyangwa umuzukuruza azoba ari karota uwo mucanwa badometse none umva batazoba bamwije kazoza na rero je mvuga nti kuvyaha bene ije je sishobora gukoresha imvugo ngereranya bambe mbabarira amatwi oya vraiment donc ushobora kumva ko narengeje urugero azombabarire ariko mu byo nkora ndagerageza nkirinda gutukana gukoresha ibitutsi kuko byo birahanwa n'amategeko kandi nibaza ko atavyo nzokora alors uravuze uti mwarandikiye twarabibonye abarongo ya mashengero za katolika abasenyeri mwarandikiye ba president Ndayishimiye twarandikiye na za seni ujya mugwi kabisa ujeje gutunganya amatora imbere y'amatora y'ibihumbi 2025 twarabandikiye zikubera iki so kuvuga yuko ngo mwibaza ko ari byo bizokanga abadede bikabatuma bahindura hanini si kubera ibyo mugabo mumenye yuko bujya gufata umwanya muri umugwi w'abantu mukandikira uwundi mugwi w'abantu canke mukandikira umutegetsi kanaka mu bisanzwe ni forme de dialogue mu bisanzwe ni ibiganiro tuba tugize nawe nuko benshi rimwe nivyo batadusubiza mugabo yabo badusubije byobaye ari biganiro murazi navyo ibiganiro ni byiza rero twarandikiye abo bihebeye Imana abasenyeri ba Ecclesia Katolika bajya barongoye inama nkuru y'abasenyeri twarabandikiye nivyo tubasigurira imbere y'amatora tubereka ivyo twebwe muri Isi Rapide Ruka twiyumvira tubereka n'inzira twibaza twebwe zozanira akoyoko u Burundi turafise amakuru yuko bararonse izo zandiko abo twazishikirije muri secretariat episcopal baratubwiye yuko babibashikirije bose alors ko bashobora kuba bafise ico babivyize ko canke babivuze ko ivyo si ivyo kuvugira kumbure ngaha ariko kwandikira Evariste Ndayishimiye hari abantu biyumvira bati wapi byose byaranse haba murabona iby'ubutunzi bariba iby'abantu baguma bicwa banyuruza abantu documentation murazi ko SNL yirigwa iratikiza no binganda hari abantu bibaza ati byose byaranse twebwe ziko tuvyibaza twebwe twibaza ko Evariste Ndayishimiye nk'umuntu akiri kiremwa muntu tutarabona ari igikoko cambaye amahembe ku mutwe twebwe tuguma tumufata nk'umuntu kandi tugafata yuko hariho aho afise ubwenge rero iyo tumwandikiye tuba tuvuga tuti basi muri iri kete twanditse muri ibi vyumviro vyinshi twatanze hariho ivyo ashobora gukunda hariho ivyo ashobora kwanka ariko tugira tuti ivyo azokunda ntawuzi kumbura ingene azobikora rero twaramwandikiye nawe tumwereka amabi uburundi burimo kandi ari wari karabikora turamwereka n'inzira twibaza ko vyotuma abarundi baronka koyoko alors ntiyatwishuye kuko twarahaye n'amakopi abarongoye n'amashinga amateka nkenza amateka n'umugwiseni twarabandikiye kujya bose bangana ico gihe imbere y'amatora gato twabasaba bo ko bokwitangira imihoho bose
kugira ntibatunganirize nabi abarundi amatora mabi bahisemo rero kwica amatwi barabikora hanyuma ivyo navyo nibaza ko n'abantu bakuze umwaka kanaka igihe kanaka bazoba bariko bararaba bagasanga amatora ya 2025 hari ico yononye gikomeye mu buzima bw'u Burundi n'abarundi ico gihe bazobibazwa ivyo ndabizi nibaza rero ko twebwe kwandika suko tuba dushaka ngo turazi yuko ari byo bizoya turabazi bajya abantu burya butegetsi turabuzi neza cyane n'ubutegetsi nakurikiranye nzi neza vraiment ico no kwita dans les moindres détails mwido nido nibaza ko ndazi neza ko ari abantu batahanurwa kandi babanyakibi ariko ivyo dukora tuba tuzi ko bitabura ico bifasha rero nibaza ko rega niyo ufise ivyo ushaka gukora hari ivyo ubanza ibikurikira nibikurikira murumva yuko rero ni ngombwa yuko umuntu ucisha mu nzira zose zishoboka kugira uterera ivyiyumviro vyawe kugira ugerageze gufasha igihugu canyu gukira nibaza rero ko atari bibi naho atacavuyemo canke ngo bumva kamo kacu jewe ndazi yuko hatabuze mubegereye umukuru w'igihugu abarbonye ivyo twanditse mu bari muri za seni ababonye ivyo twanditse turazi neza ko hatabuze ico bashimyemo ico gihe rero resultat ico no kwita ivyamwa vyavyo tuzobibona ikindi gihe kumbure murakoze Gako ukuri arangwa n'urucumu Gako ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose Umugabo ukuri arangwa n'urucumu Umugabo ukuri arangwa n'umutima Nyakubahwa iyo ndiko ndakumviriza muri ibi biganiro utanga ku munsi wa mbere mwite uwa mbere w'izizigiro uvugana ukwizera kwinshi nk'uko umengo ibintu bigiye guhinduka ariko kandi warigeze kuvuga ko kimwe mu byo CNDD-FDD yatsinze canke yashoboye ari ugushira ubwoba mu Barundi none Nyakubahwa mwibaza ko ubwo bwoba bwagiye hehe aka kanya mwibagiye ubwicanyi CNDD-FDD yakoreye abana b'i Burundi mwibaza ko hari icahindutse murakoze urakoze cyane madame kuri iki kibazo bon kandi ntihenze nibaza ko uri umudamu wa mbere wajije muri kino kiganiro bon nagira ndabigushimira ko d'abord kuko ni byiza niba hari n'abandi badamu kumbure bashobora nabo gufata ijambo bakabaza ariko nashaka kukubwira ikintu kandi ndagutera intege nawe nizere ko utihebuye uravuze uti muri bijya biganiro bya ukunda gushikiriza by'umuryango wa Rapide Seruka byo ku munsi wa mbere nivyo twitiriye uwa mbere w'ivyizigiro nivyo hanini nico nyene twashatse urumva nkuko n'ikiganiro twacise twipfuje kandi none musi twipfuza yuko abarundi bosubira kugira ivyizigiro abarundi bamenye yuko aya mabi turiko turacamwo siryo shimwe ryacu siryo shimwe Imana yaduteguriye habe na gato ibi bintu ahubwo twumve ko dukwiye kubigwanya twivuye inyuma kuko ibi nibikorwa vya shetani n'umugambi wa shetani ku Burundi rero nico gituma twebwe buri munsi wa mbere turaraba icivugo tukaraba n'amakuru aba hari muri ico civugo tukabisangiza abarundi mu kiyago twitiriye uwa mbere w'ivyizigiro harimo ubwa mbere na mbere gukangura abarundi kugira batahure igihugu cacu ivyo kirimwo kuko tuba twabigiriye rimwe ubushakashatsi canke tubifitse ko amakuru kumbure benshi bataba bafise sivyo alors nibaza ko bijya atari bibi rero nico gituma tubivugana ukwizera kwinshi icambere ndere nagenda kubwiza ukuri ko jewe ndi umuntu yizera naho dukorera mu bintu bigoye mu gihugu kirimwo amadaimoni menshi bikorwa bigayitse jewe ngumana ukwizera kuko nzi ubwiza bw'Imana nzi Imana yaremye ijuru n'isi Imana yaremye iki gihugu cyacu cyo Burundi ndazi yuko ibiriko biraba atari umugambi wayo ibiriko biraba n'ibikorwa vya shetani abantu twarugururiye shetani hanyuma ubutegetsi
burimika shitani hajya mu Burundi. Ivyo rero nivyo twebwe dukwiye gukora kugira bihere. Alors ngira ndakubwire uvuze uti uratanga ivyizigiro atariko wewe nyene warigeze kwivugira yuko kimwe mu byo CNDD-FDD yatsinze mu Burundi yashoboye gushira abarundi bose mu bwoba. Nivyo ubwo bwoba urabuvuze uti wibagiye inganda z'abajene ubu butegetsi bwagandaguye kuva mu 2015. Nta na kimwe nibagira kuko ushima narabikoze kuvyara nankoze kuvyarambabaje sivyo narabanje no gufungwa. Donc amabi yabujya butegetsi ndi mu bantu bayazi neza. Rero nshaka kuvuga iki, iyo tuvuze yuko dutegeza kugira ivyizigiro, iyo turiko turavugana ukwizera kwishwe ibintu bishobora guhinduka, nuko d'abord dushaka gukora kugira bihinduke, kandi nuko twizeye yuko n'abarundi benshi uno munsi batahura ko ibintu bikeneye guhinduka. Alors uravuze uti wibagiye nivyo. Erega niho ngira ndakubwire madame, ibihe birahinduka kandi ibihe si bimwe. Ngira ndaguha akarorero kandi abo mvuga amazina bambabarire kuko ndabavuze kumure ntababajije. Muribuka abantu bavuzwe mu mabi menshi mu mwaka wa 2015. Reka duhere kuwa mbere yari General Adolphe Nshimirimana, Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Inyuma y'amezi 3 gusa zijya mvururu za 2015 zitanguye yaragandaguwe bunyamaswa, agwa mwibarabara mu Kamenge, ahantu yakuriye, ahantu hazi. Nagira ndakubwire iyo ari General Adolphe Nshimirimana iyaba yashobora gusubira kurungikira ubutumwa Barundi, yari kubabwira ati muri 2015 twese twari dukwiye gufasha rujya gwaruka gwahagurutse ruhagurukira iteka ry'igihugu. Jewe ndazi n'umunsi kwa ibyo jambo abari karavuga uno munsi umuryango wiwe Imana ibafashe aho bari, umukenyezi wiwe yabaye umupfakazi, abana biwe babaye imfuvyi. Sinibaza yuko ivyabaye mu 2015 hari ivyishimo babifitiyeko. Sinibaza ko bishimiye cyane ibikorwa umushinga na General Adolphe Nshimirimana yakoze. Uno munsi Petero Nkurunziza wewe ngira ndabahe témoignage nziza nzi neza. Petero Nkurunziza arafise umugenzi yaba mu bihugu vya Buraya mu 2018 na 19. Bijya bintu bya 15 byarabaye, yaragiye Burundi aramwakira, yaramubwiye mwibanga ari babiri bicaye muri salo, aramubwiye ati mon frère, ibi bintu byabaye kuva 2015 umutima wanje urababaye, ndarugreta. Kurogreta ngirwa vyumva no kuvuga ati ndicuza icyatumye biba, sindi kuvyumva. Uwo ni Petero Nkurunziza, yari umukuru w'igihugu, niwe yatumye izo nganda zitikira. Murumva yuko inyuma y'imisi 3 yariko aricuza, imyaka 3 yariko aricuza. Petero Nkurunziza urabona ingene nabo yagiriye neza agaha ubutegetsi inyuma y'ico kiringo yasahuye, urabona ko bamwishe. Sinibaza no munsi ko Petero Nkurunziza aho yobari yosubira kuvuga ati igihugu niki twagwe gutya, yosubira kuvuga ati uhaguruka harangira neza murase. Sinibaza ko yobivuga. Umuryango wa Petero Nkurunziza sinibaza ko no munsi bashobora gusubira gushigikira ko hari umwana w'u Burundi yicwa kubera guhagararira ineza y'igihugu. Sinibaza. Uyu reka tuvuge abahari, twavuze abapfuye. Uyu Desire Uwamahoro, Colonel de Police Desire Uwamahoro, murazi ngene yavuze mu 2015. Eske uno munsi hafungiwe kandi adafunzwe n'ivyo bintu, afunzwe mu mafuti mu manyanga y'akarenganyo, afunzwe na President Evariste Ndayishimiye. Mwe mwibaza ko uno munsi aticuza? Murabaza abo bayaga. Hari abantu benshi bagiye muri bijya bintu bya 2015 barica abantu, uno munsi baricuza. Raba uyu Premier Ministre Alain Guillaume Bunyoni, yarafite ubutegetsi bukomeye budasanzwe mu 2015, ariko yakoze iki kugira ahagarike bujya bwicanye? Yakoze iki kugira bajya abana b'u Burundi ntibicwe? Hari n'abavugwa yuko biciwe iwe,
eske uno munsi ahari muri bijya bibazo mu mazi imisi mwumva arimo aho amaradiyo n'abaharanira agateka na muntu aribo basemerera kugira ntapfe abuze ubuvuzi mwibaza ko amerewe gute mu mutima mwibaza ko yipfuza ko bijya bintu byabaye muri 2015 bisubira uno munsi muri 2025 sinibaza uno munsi abasirikare bari mu gisoda abapolisi bari mu gisoda babonye akarenganyo bariko barakorerwa n'intwaro ya CNDD uno munsi by'ukuri nimba harimo uwufise ubwenge muri bo hari umuntu ashobora gusubira gufata ngo ararashe abana b'igihugu je nibaza uno munsi abavyeyi barongowe muri CNDD abana bafise abavyeyi muri CNDD uno munsi nibaza ko abarundi mwese mwari mukwiye kubegera mukababwira muti kubwa kazoza kanyu kubwineza y'imiryango n'imvyaro zanyu nimubwira abashinganaye banyu bave muri ubwo bwicanyi bwa CNDD bave muri ayo mafuti baharanira ineza y'igihugu ahubwo baze bashigikire abariko baraharanira ineza y'igihugu je nibaza ko ari iki kuko je nibaza erega nuko igihugu kitaratungana murabe amahano azoba ku bantu bakoze ivyaha ego ndizera yuko hari abashobora guhanwa kuko guhanwa ndiko ndavuga si ibi mubona CNDD dikora buriya guhanwa n'amategeko ni ikintu ciza kuko ubu nakingiwe ni ukuvuga yuko amategeko arubahirizwa ukabihanirwa ibyaha wakoze ariko nta muntu aza kuguzibura imbugita nta muntu aza kukurasa ngo kubera icyo wakoze oya hakora amategeko murumva yuko amategeko musanzwe arakingira burya ibihano bikurikije amategeko birakingira abantu kandi biruzuriza abantu voilà nibaza ko navuze menshi kuko kumbure nanje hagiyemo emotion ariko madamu nashaka kuguhumuriza nawe ibyabaye je ndazi ko bitazosubira ubwo n'ubuhamya je nshobora gutanga ndazi neza ko bitazosubira n'uzorota yuko yobikora uwo onye nibaza ko abarundi bazobimubuza mwijana yaba babarongo iperereza yaba baba generale b'igisoda ba niyo ngabo prime yaba abo bantu babacangero bari muri CNDD aba uyukora uyu atwara CNDD reverend bikuriyo bijyanye yuko aravuga by'ubwicanyi yeregayewe je nibaza ko nimba afite abana baciye ubwenge nimba afite umugore nibamubwire atangure guhindura imvugo atangure no kwihana hanyuma kumbure ibihe bizobubahirize biba hanwa bahanwe mu mategeko nibaza ko n'ukuri madamu ivyabaye muri 2015 si nibaza ko bizosubira kuko ibarajyogwa kuri abo boba bibaza ko bagira basubize uburundi mu ihumbi n'ukuri ivyo jewe n'ikizero mfise cyane gose urakoze mukije mwuba wa CEO wa LPA Monsieur Bobo Rugurika musanzwe bivugwa ko muhagarariye urunani rwa Rapid Seruka dinakabazo nagomba kubabaza mushinga cangwe muvuga ivyifuzo ivyumviro vya Rapid Seruka vyabonekana yuko muje muserukiye inani zose no kubahuza kugira mu bashire hamwe ivyo inani zananiwe mukavuga ko muje kubitorera inyishu mwotubwira ico cifuzo canyu aho muba mukigejeje gushika uno munsi mbega uwo muryango wanyu wa Rapid Seruka muba hariho utuntu tw'utubazo muba mufisemwo ko muri iyi minsi umenga nta majwi nta bikorwa cyangwa namwe mwazimye nk'izindi nani zose zababanjirije kuko
birabonekana yuko umenga nta bantu mufite ngira ngo muba mukorana nabo. Ikindi naco birabonekana ko umenga umuvuduko waragabanutse, mbega ko ari nk'akarima namwe mwari mwishingiye ko gushaka kuvugiramwo ko gutera kiki kugira muronke aho muca mu kwa approachinga ubutegetsi bwa Monsieur Son Excellence General Neva cyane. Mbega muba mwarashitse kwihangiro ko mbona ubu umenga ibikorwa byanyu byarasutamye cyane, mwarananiwe nk'uko n'izindi nani zoba zarananiwe? Bon, nibaza ko ubajije utubazo nka tune nagerageje kutwumviriza. Bon, nibaza ko natwanditse ngerageza kukwishura, ndizeye ko ataconza kwibagira. Kandi hari ikibazo ca mbere ubajije, nibaza ko nca mboneraho no gutanga umuco no ku bandi bamaze igihe bambaza ikibazo rero nico kubijanye n'ivuka ry'umuryango wa ITRP de Seruka. Bon, uravuze ikibazo ca mbere uti mwebwe mu ntango muri ITRP de Seruka mukivuka mwavuga yuko mwipuje gushira abantu bose hamwe, cyane cyane ngo inani zari zihari, mwavuga yuko mwifuza kuzishira hamwe kugira zikorere hamwe, uti byarabaye canke ntibyabaye, bigize hehe? Bon, nagira nce mboneraho kwishura ku bandi bantu bari bamaze iminsi babimbaza, hari abahora batwandikira, ariko nshaka kuvuga iki. Ivuka ry'urunani ry'umuryango wa ITRP de Seruka mu bisanzwe ni imwe mu ngaruka cyangwa byavutse inyuma y'inama yabereye mu gihugu cy'Ububirigi. Iyo nama yabaye mu kwezi kwa mbere mu 2024. ni ukuvuga ikibaye mu gisagara cya Liège. Ni cyari cyumviro cyaje, nibyo jewe nari mu bazanye cyumviro, ariko hariho n'abandi twagitangiye tuvuga yuko dukwiye kuraba ingene inani zose amashirahamwe mena y'amashirahamwe ya societe civile nibi by'amaradiyo tuja hamwe tukarabira hamwe ikibazo cy'u Burundi, tukagiha isura imwe kugira twe tugitahure kumwe, hanyuma tugikorere dushira hamwe, dusenyera ku mugozi umwe, kuko twese turondera amahoro. Ntaco tuvuga rero yuko dukorera hamwe. Ibyo rero ni ibintu twavuze. Alors icyo gihe abantu bose n'ukuri amashirahamwe ya societe civile yose yaraterukiwe, imigambi hasi yose, inani zose niho zari ziri, biwumva ngo amamuvuma inani amaradiyo twe twari tuhari, abaterukira abakenyezi, abaterukira abajene mu bihugu byinshi byari byahuye aho hantu. Rero iyo nama ibaye ikintu nababwiza ukuri, abantu bonyene bataje babivuze bati twe ntituzoza, yari umugambwe MS wonyene, nabo barasiguye igituma badashaka kubizamo. Nta kibazo ije ntitubigarukako. Alors mugabo abantu bose muzi na za senere zari zaraterukiwe, hari abavuye ku mugabane wa Buraya baje. Alors rero inyuma yaho bimaze kuba murazi ko twasohoye n'itangazo yerekana neza ingene tuvyumvikana, murashobora no gutura kubiriraba ku marezo sociaux ririko birimo ibintu byiza, byavuga ibintu byiza ingene tugiye gukorera hamwe. Alors mugabo mu nyuma harabaye tubazo, hariho abantu baterukira inani bavuze bati jewe naka kazamwo bijya bibandanije nanje sinda, abantu basanzwe kumbure bafite ibyo bakuye muri politike. Hariho abantu bo mashirahamwe ya societe civile bavuze bati twebwe Senarede igarutse ntidukorana kubera kumbura ukuntu bari barakoranye mu 2015. Icyumviro rero cyo gukorera hamwe muri zijyana n'izose n'ibiki cyagiye kiravaho kubera bene utwo tugukizi bene izo ngorane. Mugabo haraza abantu baravuga bati no, twebwe hari abantu bazanye icyumviro cyiza, iki cyumviro cyari icyumviro cyiza ntidushobora kubiheba. Nabo rero mu nyuma twaciye duhurikira muri iki twise umuryango wa ITRP de Seruka. Naho rero twabandanirije kuvuga rero yuko ese mwarashoboye gushirana n'izose hamwe. Bon, hari abo turi kumwe, hariho n'izindi ziravuga ati tugiye kubana dukora kwacu. Ivyo rero nta numwe ashobora kubihora umuntu, kandi ntushobora kuvuga ngo yarananiye cyangwa ngo fata abantu batera amabuye. Oya,
rero nibaza ko byatunaniye aho tugeze uravuze uti bigeze hehe twebwe icyo dushima n'igikorwa turiko turakora kuko ibyiyumviro byari byaravuye muri iriya nama n'ibyari bihari meme na avant nibyo tugenderako byo kuraba ingene abantu bashobora gukorera hamwe mu ntumbero yo gutorera umuti igihugu cy'u Burundi. Ibyo rero nibyo twe tubandanya aho bigeze birafite aho bigeze. Uravuze uti ngo mwoba mufite utubazo muri rapide seruka ngo ko ta majwi nta bikorwa ese mwarazimye ngo nta bantu dufite. Bon, icyambere nashaka kukubwira mu kare twebwe ntituri mu bikorwa byo kwiyamamaza, icyo coco kiragira ntikirimo, kandi buriya niyo ukoze ikintu twibaza ko muri context y'u Burundi tuyihweje ingene ivyo Burundi bimeze n'ingene muri kahise twabibonye twebwe ntidushobora gukora ibintu ubwo nyene ngo tuce twandika ku marezo sosio ngo abantu bakoze ibi ngo tugiye gukora ibi canke kuvuga ku marezo sosio ibyo mugiye gukora canke ngo mu bisangaje mu radio twe twibaza ko ibikorwa hanini arivyo bikenewe, hanyuma ibyamwa bizova muri ivyo bikorwa nivyo abantu bazovuga ibi bintu ni byiza byakozwe bande byakoze banaka. Twe rero niko tuvyibaza, ntituri mu bintu byo kwiyamamaza. Uratubabarira vraiment kumbure ndazi hari abantu bama bakeneye kuvuga ati beba abantu barihe bariko bakora iki. Urashobora kwegera bamwe mu bushobora kuzomenya bo muri iterapide seruka ico gihe bashobora kuza barakuha amakuru nahone bibana n'ingene muzoba muyaga sivyo n'amakuru yariyo. Alors usubiye kuvuga uti mbega ubwo mweho takarima mwari mwashatse gushinga ngo kugira mwa approaching General Neva twebwe nta mugwi canke uyu muryango wa iterapide seruka twigeze twifuza gushinga ngo kugira udufashe gushikira Neva ekabrem Neva yaradutumye ko abantu incuro nyinshi tuvugane canke ivyo baduha ariko twarabyanze kuko sivyo turondera. Urumva rero ntitwari gushinga uyu muryango ngo kugira tumurondere, twebwe ntawe dukeneye ushima, twebwe dukeneye ko atunganiriza abarundi. Ivyo rero anabikoze twebwe ntituba tugikeneye ntaco tuba tugifite tumusaba, twebwe nico twifuza. Urumva nibaza rero ko kumbure ikibazo sinzi kumbure ko ari wakibajije naba ariko nibaza ko nta kumwa approachinga dukeneye. Twebwe turafite ibyo dukeneye, natunganiriza abarundi n'Uburundi asubize ishusho gize Uburundi, nta kindi tumukeneye ko nta n'ikindi dupana sivyo. Alors icyo ni kimwe. Wasubiye uravuga uti mbega mwa mwarashitse kwihangiro canke mwarananiwe. Umugambi dufite nyamukuru nuko Burundi bwova mu ngorane zirimo. Ibyo rero tubandanya tubikora ijoro n'umutaga, hari ibyo tuvuga, hari ibyo tutavuga, hari ibyo dukora mu ibanga, hari ibyo dukora ku mugaragaro, hari ibyo tushobora sinzi bema. Urumva twebwe ntituzohemuka igihe cyose Uburundi buzoba butararonka amahoro, abarundi batunganirwe, ntidushobora guhagarika. Rero nibaza n'ibintu tubandanya, hari abantu tuvugana, hari ibiganiro turimo, hari abariko barakora ibikorwa bimwe bimwe, haba bari hanze mu gihugu, haba bari indani mu gihugu. Urumva si ibintu nk'uko nakubwiye bija muri kampanye kwiyamamaza canke publicité, ariko dutegerezwa kuguma dukora ibikorwa bizotuma turonka Uburundi bwiza twifuza. Turiko turaharanira Uburundi tuzoraga abana bacu, Uburundi buziramwo ibintu by'amoko, ibi bintu by'indandende z'abantu biyumvira ko aribo bakwiye kubaho abandi ari banyagupa. Ibyo ntibizobaho. Nivyo rero dushaka ko biranduranwa n'imizi. Nibaza ko ari ivyo, hanyuma ivyo navyo biraharanirwa, nivyo turimo. Tuzobikora mu buryo butandukanye, hari imigwi itandukanye iri mu gihugu turiko turavugana, twibaza ko nitwashobora kumvikana ibikorwa bizokorwa kandi Burundi buzokira. Nivyo vraiment nashaka kukubwira. Ndabaramukije nyakubahwa umenyesha makuru musanzwe munarongoye ise rapide seruka. Hamajewe ku mazina nitwa Amis. Nagira mbaze utubazo tubiri, kamwe ndakatumbereze kuri Alexis Nduhije. Mbega imigenderanire yanyu n'umukuru wa MFD Alexis Nduhije yoba yifashe gute inyuma yaho twumviye ukutumvikana hagati yanyu kandi mwaze muri kumwe? Rero ako kabazo nari nashatse yuko muza gukanyishura, twumviye yuko muba muri kumwe canke mutakiri kumwe canke muduhe umuco. Akandi kabazo mu muryango wa Rapide Seruka mwoba muri kumwe n'umushinga ntahe cyangwa umushinga amateka agatogwa ko tuzi nka jewe nzi canke n'abandi barundi benshi bazi yuko tuzi yuko
ari bafite abanywanyi benshi bashobora guhindura ibintu. Ego jewe utundi two tubazo tubiri nari mfise, murakoze kuba mwampaye n'aka kanya, Imana ibahezagire. urakoze Hamisi kuri ako kabazo. Nakabazo abantu bakunda kumva sinzi gituma bigaruka, ariko bon je kubera kubaha abantu reka ndacishure, ariko je nanifuza yuko nimba bavyumvira aha ikibazo nanifuza ko cyo kwama kigaruka. Abantu bakumva kumbaza uno munsi imigenderanire yacu nivyo n'uwo mukuru w'umugambi w'MSD ariko nje nivyo kumbure abantu babikura ko ari umuntu twakoranye haba mu mwuga kandi mu radio turakorana, niwe yatangwe kuba umuyobozi wa mbere wa RPA, ari mu batanguje radio RPA. Jewe nagiyeyo daere ari watwara iyo radio sabi wa yakati n'abandi bantu nyene bari bafashanya ivyo byo gutwara iyo radio. Hanyuma nivyo yarambereye umuyobozi kandi n'umuntu twahujije cyane mu bijanye n'akazi nyene dukorana. Hanyuma mbere n'inyuma yuko avuye mu mwuga kaja gushinga umugambwe, ari mu banyepolitike vrema jewe twagumye en contact, twaguma tuvugana cyane cyane dusangira amakuru ku bijanye n'igihugu cy'u Burundi. Urazi ko umugambwe w'MSD akiwushinga barahuye n'ibibazo bikomeye, twebwe abamenyesha makuru yo twarabikurikirana, twavugana nawe buri gihe. Rero niwe wenyene nk'umunyepolitike jewe de toute façon abo muri Prodebu baranzi, njya ku ngoro yabo kuvugana nabo rimwe rimwe bijanye na politike. Umunyapolitike Ronaldo Nyangoma jewe ni n'umugenzi twaravugana kenshi akiri Burundi mbere naho amaze kuja hanze. Abo muri Iprona baranzi, muri komite ya Iprona kumugumya na raja yo mu biyago. Bon singaruka kuri ba umuhiti Perezida Bagaza muri Parena, umuhiti Epitasi bayagana kandi muri MRC Rurenza-Ngemero. Jewe n'abantu nama mubiri wabo kuganira nawe bya politike. Hausen Rajabu yahoze atwara CNDD-FDD, murabizi imyaka yamaze mu munyororo mu mpimba. Bo ari mu banyepolitike jewe twavugana kenshi, daer ari mu bantu bamfashije cyane kugira ibintu bimwe mu by'amatohoza mu mafuti menshi n'amabi yakogwa muri CNDD-FDD, kuko yarafiseyo abategetsi atari bake bakimuyoboka bamubwira amabanga bera muri CNDD-FDD. Vema ibitari bike yarabimfashamwo. Daer mu mwuga wanje nimba hari vema ibintu byinshi nashoboye kumenya byo muri CNDD-FDD, ari mu bantu bashoboye kumbwira ivyo bintu. Ariko nk'umukuru w'umugambi w'MSD nawe twarayaga gutyo, ariko wewe hariho akandi kantu k'ubugenzi dusanzwe dufitaniye. Bon jewe barabizi nabo muri MSD barabizi nigeze mba umunywanyi wa MSD, ariko narakunda ivyumviro byabo nkuko nayaga nabo muri za Iprona Parena zandi. Alors ibintu uno munsi mumbaza muti uno munsi migenderanire yanyu imeze gute, nivyo nabivuze mu kanya. Hariho inama yabaye mu mwaka wa 2024 mu kwa mbere ibera mu Bubiligi mu gisagara ca Liège. Nababwire nari mu bayitunganije. Alors umugambi MSD niwo wonyene wavuze uti twebwe ntituzoza muri ivyo bintu. Bon ingo ntibazitomoye cyane, ariko hari abavuga bati bon kumbure muri MSD ntibashimye kuja muri ivyo bintu by'abandi n'abandi. Alors jewe rero nyimba nari kumwe nabo bandi mu nyuma bakabashimba bangeranije nabo bandi nivyo ntaza, ariko jewe nibaza ko icyo sico kibi. Ego nivyo mu nyuma harabaye ibintu by'impari mwarabibonye byaciye ku marezo sosio, iyo bivuye kuri ya histoire y'imipanga yinjiye niho byagiye kugaragarira, ariko nibaza ko iruhande y'ivyo atangorana gihari. Bon jewe yaranagize n'ibyago mu miti yahera arabura umuvukanyi, mwazi ngene bibabaje, twese ivyo n'ibintu bibabaje. Naho izo ngorane zari zarabaye jewe naragerageje kumwandikira ubutumwa nyene ku telefone ndamuhoza ndamushigikira, ariko ndabona yuko butashite. Mu nyuma ndabaza abantu abamwegere barambwira baterega wewe yarakublote, hanyuma baranyigisha kuraba ingene umuntu akubloka, ndabibona nsanga yaramblote. Bon ubutumwa narabuhaye abamwegereye, narabuhaye abo bavukana, ndababwira nti naho yoba yarambrote murabo mumpera, ubu nibwo butumwa
nashaka yuko bumushikira abone ko iruhande y'ingorane zishobora kuba abantu ntibumvikane ku bibazo ibi n'ibi na cyane cyane n'ibi by'igihugu cyacu ariko ibi by'imiryango ibi byose by'ibyago bidushikira ubuntu butegetswe kuhaguma naramurungikira ubwo butumwa naho urumva yari yaramblotse ariko abamwegereye barabumuhaye ndabyizeye naraburungikiye n'uwo bakorana hafi rero nibaza ko icyo cyategerezwa kuba ikibazo cyo gihari kuko abantu ntibategerezwa kubona kumwe ibintu misi yose mugabo ntibishobora gutuma abantu barabana ayingwe cyangwa abantu biyumvira kugiranira nabi icyo nicyo kibi umuntu arashobora kuba ejo mwari ko muvuga rumwe ejo hagahinduka ibintu mu gihugu ugasanga ntimukibibona kumwe mugabo hari abandi babibona kumwe ibyo ni ibintu bishobora gushika rero ku bwanjye rero nibaza ko icyo kibazo kitokwama kigaruka kuko nivyo hari abahora biyumvira mwavyumvise hariho n'abandi bavuga bati bijya byose byaraseruka nico kimwe n'ibyo bon sinzi gituma abantu bagumana uwo mutima umengo urahagaze kuri icyo kibazo je nibaza ko atari kibazo nibaza ko igikomeye twese ko twubandanya turaba Burundi tukaraba n'ibyo twokora byofasha Burundi ibindi ububazo buri hagati y'abantu buto n'ubuntu atacu bumaze buzotorerwa inyishu byoroshe alors ariko rero amitari ikindi kibazo bajije nyene ngo imigendanire yanje ngo n'umushinga mateka agatongwasa ngo kubera ko wavuze ngo niwe ngo afite ngo kubera ko bivugwa ko ari bafite abantu benshi bashobora gufasha guhindura ibintu mu Burundi bon jewe ubwa mbere turazinanye na gwasa n'ivyo ndamuzi mu 2010 nja kumuburira ndamushira amakuru yaho CNDD-FDD yagira imuhe isumu babicishije ku munyamakuru wo mu gihugu c'Ubugiriki w'umuzungu yari yaje Burundi azanywe n'iperereza naragiye ico gihe ndabashiriye ayo makuru ko nayo yakuye mu iperereza ndamubwira nti umumenyesha makuru w'umugiriki azogusaba ikiganiro ntuzomuhe kuko muri kijya kimiko cyabo nyene ca kamera kirekire agushira ku munwa no ku mazuru azoba yasizemwo poudre y'ubumara ndabibabwira nsanga n'uwo munyamakuru yari yarabasavye ngo umubonano hanyuma ico gihe navuganye n'icegera cya Gwasa witwa Alfred Bagaya baca barambwe bati nukuri urakoze ibi bintu twari twaramwumvise umunyamakuru ariko urakoze kubitubwira hakiri kare alors twasuye kubonana na Gwasa mu 2015 jewe mvuye mu gasho yaraje kunkeza aho twari ko turagira umunsi mukuru daire w'iradio ndafite amafoto yiwe menshi turi kumwe alors muri ibi turi ko turaganira by'ibyiyumviro byo gufasha igihugu jewe ndi mu buhungiro n'umunsi gwatari mu Burundi ariko abanywanyi biwe je turatuvugana hari abaduha makuru duca mu radio harabo dufasha mu by'amakuru abo basangiye igikorwa cya politike bamwe turavugana kandi nk'umuvugizi wiwe Magera jewe atanzanye n'umugenzi mu bihugu ino vya Buraya rimwe turahura tukayaga iby'igihugu cacu mu Burundi hariho abari muri tenere tuyaga hariho abavuga ko bahozeyo bon mumva ikintu gusa nashaka kuvuga ntumva miti uvuze ngo abantu ngo niwe bafite abantu benshi ego sindi kumurusha kuvuga umugambwe wiwe turazi ko ari we mugambwe CNDD-FDD wahora wiganwa by'ukuri mbere mu 2020 tuzi uko bavuga ko ari we wari watahukanye intsinzi mu matora watsinze CNDD-FDD alors mugabo muri bene ibi byo gufasha igihugu nta muntu avuga ngo abantu nabiwe abarundi nibo bashaka gufasha igihugu ibikiye mu by'imigambwe aho ni sawa mugabo muri iki kibazo cyo no munsi mugiye kubiraba iki kibazo cyo gukiza uburundi iki kibazo cyo kugwanira iri teka ry'abarundi ntitategezwa kuba icy'umugambwe cyangwa icy'imigambwe ahubwo ni mwumve ko ari icy'abarundi bose kuko raba CNDD-FDD yaratikije abo baseneri yaratikije abo ba FNL yaratikije aba MS yaratikije abantu bo muri Prona bo muri za IPD murabizi umukuru wa IPD nyene bamwisha donc nibaza yuko ni ikintu dukwiye kumva ko n'abarundi bose si muri kasete politike cyangwa ngo mu mugambwe ndimo niho nzoja gukiza Burundi oya bra aho ni nkuko muba mushaka kuvuga yuko yarabishoboye gukiza Burundi mugabo atarabukiza aho niko abantu bashobora kubyumva ubude gutyo
nibaza rero yuko yaba abo basenere yabo abo bantu bose bakunda Uburundi bifuza gukiza Uburundi nibaza ko tuzobikora atasura y'umugambwe twambaye atampuzu y'umugambwe twambaye ahubwo impuzu z'imigambwe zizoza hageze ibyo kwiyamamaza no kuja mu matora nayo ibi byo kugwanya agateka k'abarundi n'Uburundi je nibaza ko tukwiye kubikora nk'abarundi b'umutima biko ntitubikore nk'abanyamugambo je niko ndavyumva kuko hantu tuko tubikora nk'abarundi basanzwe bagiye mu muryango wa Rapide Seruka ariko kandi hari n'abashobora kubona ko niko ndabikora nk'umunyamakuru hari abandi bazobikora nk'abasirikare hari abandi bazobikora nk'abaharaniye agateka k'abakenyezi abo bariho rero murumva yuko nukuraba nugushira cyane imbere wa mutima w'urukundo rw'igihugu cyacu mwaramutse neza jewe ndi umurundikazi ndi impunzi ndaramukije umutumire Bobo Rugurika ndaramukije n'abarundi bazotwumviriza ikibazo canje ca mbere nyakubahwa Bobo nabumvirije ariko hariho inyishu nashaka ko muntomorera mu muryango Rapide Seruka mwoba mukorana na bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD ubwo ntimuzohava musanga mwifadikanije n'umwansi ibintu bikaguma kwa kundi ikibazo ca kabiri ntomorera mu muryango Rapide Seruka mwibaza yuko Uburundi buzobohoka gute by'ukuri ikibazo ca gatatu hanyuma tubwira aho muhagaze ku bakoze amabi yakozwe na CNDD-FDD kuri iyo ntwaro ya CNDD-FDD urakoze madamu urakoze kuri icyo kibazo cyawe kandi ntuhogore n'ukuri ndagutomorera uko nyine ubisavye uti untomorere reka ndagutomorere yuko hariho kuvugana na bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD canke wavuze uti gukorana jewe muri ubwo buryo bubiri bwose yaba kuvugana canke gukorana ari kubw'ineza y'Uburundi igihugu canke abanyagihugu ntacombuza kuvugana na bamwe canke gukorana na bamwe kandi aha ngira nce ndaguha n'uburorero busanzwe cane gose bwumvikana bukwereka igituma kuvugana nabo ari ibintu vyiza canke no gukorana nabo iyo murondera ineza y'igihugu ari ibintu vyiza reka ndaguha akarorero ka mbere gasanzwe jewe hariho umwe mu bantu cane gose b'abategetsi ba CNDD-FDD yari yegereye cane uyu Perezida Evariste Ndayishimiye simvuga ibya kera jengera ndakubwire ivy'abahari ubu n'abantu bari bazi yuko societe civile amaradiyo agwanya CNDD-FDD kubera ibi na biriya alors umwe turigera kuvugana biciye ku nshuti yiwe yamubariye ati ariko nyabuna bariya abantu jewe Bob twaravuganye naramaze kumwumviriza hari ibibazo namubajije nasanze ari abantu bafite ibibazo ivyumviro byinshi vyiza byofasha igihugu uyo mutegetsi arabwira iyo nshuti yiwe ati uramubaza ko twoganira jewe ndabwira uwo muntu ni nta kibazo arorganiza ikiyago urabona ikiyago bimwe tumanyereye no munsi ibiyago en ligne turabigira bari kumwe abo bantu jewe ndi ku murongo tugira no kuri video turayaga n'umuntu cyane gose yari mu mutima w'ubutegetsi cyo bita le cœur du pouvoir tumaze kuyaga nkamubwira ivyo twe twipfuza uko tubona politike y'igihugu ivyo dusaba ndabona ko ari umuntu atangaye kuko ntiyigeze yiyumvira ko twebwe dusaba ivyo ntiyigeze yiyumvira ko turondera ineza y'igihugu gutyo yiyumvira yuko ari ibintu nyene byo kugwanya ubutegetsi kubera ibi na biriya hari biyumvira ibintu vya sinzereka ndakubwira uwo muntu turavugana arambwira ati ibi bintu birahambaye ibi bintu n'ukuri ni vyiza cyane jewe nagenda kubaza ati uranyemereye ko noja kubiyaga na perezida nkanamubwira ko ari we twavuganye je ndamubwira uwo muntu nti n'ukuri genda umubwire mugabo uwo muntu ndamubarira ntimugabo ngenda kubwira ikintu kimwe uyu muperezida wanyu ndamuzi ndazi n'ibintu yagiyemo vy'ibintazi ndazi ivyo yemera ndazi hariho namwe n'ivyo akora mutazi ni ukagenda kumubwira ko nakubwiye ibi bintu byose kandi ko akamenya ko uri kusa n'uwemera ibi vyiyumviro vyacu ni aragukura arakwirukana uwo muntu arantwenga ndababwije ukuri yaragiye aramubwira bya bindi twavugana icyakurikiye yaciye amufuta mu mabanga yari afise uwo muntu sindinda kuvuga uwo muntu ariko ndazi yarambabarira hari arabizi kandi
ntibikenewe cyane kuja mu madetaye. Reka ndabaha kandi karorero ka kabiri. Uwundi muntu w'umutegetsi uko nyene w'umusende DFDD ari nyene muri abo begereye ubutegetsi, wewe byari bimaze no gushika kenshi tugasekana kuri ibi vy'amarezo sosio yari katuka abantu cyangwa yifatira mu gahanga abantu. Umunsi umwe arahura n'abantu hanze iyo za Buraya, baramubarira ati ariko nyabuna, kandi babagenzi biwe baramubwiye bati nyabuna, bajya abantu ibintu bavuga n'ibintu byiza cyane, n'ibintu byofasha igihugu, ati ahubwo mwe mwari mukwiye kubegera. Uwo muntu atatuma iyo nshuti yiwe ati none jewe uwo munsi abira ninaci Buraya tugahura. Jewe ndabwira uwo muntu wundi, ndamubwira nta problem, niyazi Buraya pema uramubwira duhure. Uwo muntu araja mu bihugu vya Buraya, arigera araza turahura, turicara nukuri, turicarana ahantu turayaga. Bien sûr nari nafasha ama précaution ya sécurité, turayaga ndababwiza ikuri. Tumaze nk'isaha tuyaga, yarambwiye ati nukuri jewe ndumiwe, ati buriya narindi ko mwebwe muvuga ibi byose muvuga kubera ugwanko mushobora kuba mufitiye CNDD-FDD kubera ngo ari umugambi w'abahutu. Wewe niko yambwiye mondiye. Ndatwenga ndamubwira ibintu twavuganye n'abategetsi bandi, ndamubwira ibyo twavuganye n'incoreke za nkuru nziza, ibyo twapfuye, ibintu twapfuye nabo kuva tukiri Burundi, ibyo baduha tukanka. Uwo muntu yarumiwe. Bisigura yuko nk'uwo n'umuntu ahinduka cyangwa akahindura n'abandi, akababwira ati nyabuna bari abantu ivyo bavuga nuku urumva. Nibaza rero ko biri mu bintu byiza bituma kuyaga n'abantu, yaba no gukorana. Hari abantu babategetse, reka ndakubwiza ukuri, hari abasende DFDD twavugana kenshi, turiko dukorana ku kibazo par exemple cy'umumenyesha makuru Florian Irangabiye. Abo hari abantu twakoranye bakatubwira bati mwompa ibi nibi byerekana by'ukuri ko bijya bamwagize atari ivyo twarabikoze tukabimuha. Urumva, ivyo twabikora muri aka kazi kacu ka misi yose ko guharanira igihugu ciza. Benshi barabikoreye ko baragira pression zabo mu mugambo bakabivuga, mu butegetsi bakabivuga. Bon, yarageze aho bigera baramurekura. Ntituvuze desi ko twabikoze, ariko gukorana iyo mukorana n'abantu ku neza ni sawa. Bon, akandi karorero twama tuvuga ko bajya abantu dushaka kubigisha ubuntu, dushaka no kubereka ko twebwe duharanira ubuntu. Muri bo ndaguha karorero kabajya basende DFDD n'ukuri. General Prime Niyongabo, Lieutenant General Prime Niyongabo arongoye n'umunsi intwazangabo, arongoye bambe intwara miheto z'u Burundi. Yarigeze kuba afite ikibazo na bagenzi we bo mu butegetsi bwa CNDD-FDD, barategura kumwica. Abo batumye kumwica barimo amasoko yacu, barabitubwira bati mudusengere ngaha hagire hagwibara, twebwe tugomba gusuma tugira amastoke kuko ibigiye kuba mu Burundi na kamaramana. Turababaza ivyari yari jewe ndababaza. Abo bantu baravuga bati twaronse mission yo kwica umukuru w'ingabo, wambe umukuru w'igisirikare. Ico gihe hari muri 2017. Jewe ndatohoza ndamenya igituma bashaka kumwica. Igituma bashaka kumwica reka ndabibabwire. Mu nyuma naho nawe yagiye muri ubwo bwicanyi, bariko bamuhora yuko hari ibintu yari karanka ko vyokorwa mu gisoda byari kugirira ingaruka mbi abasirikare benshi. Jewe ico gihe ndavugana n'abasirikare atari bake b'u Burundi, hari abahunze, hari abari mu bihugu vya Buraya, hari abari mu bihugu vyo muri Afrika. Ndavugana mbere na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo n'ibihugu. Nukuri barambwe bati sha kubw'ivyo nibaza ko dukwiye kwiga ingene yokingirwa. Ico gihe twarabikoze, turaha amakuru abamwegereye barayamuha. Arabaza mu nyuma arahungaya, yaravuye mu gihugu cy'Ubwongereza, ararara amajoro muri Kenya, aranka gutaha i Burundi. Umugambi urapfuba, turabimubwira byose nyine biteguye. Ico gihe yarashimye, aratuma intumwa ati ujya muntu vraiment, ujya muhungu muramumbwirira ko vraiment yarankingije ubuzima, ndashima. Yava afise amakuru, yaramfashije nukuri nari uwo gupfa, ati nabimenye uku nuku, n'amapreve wewe yirondereye amaze gushika i Burundi yarabimenye byose, aranahana abari bagombye kubikora bamwe mu bari batumwe. Alors nukuvuga ko nkaho twarakijije ubuzima bw'umuntu, ariko mu byumve neza mu kumukiza twakijije ubuzima bw'abandi basirikare benshi bagira bicwe ico gihe.
alors ikibabaje niki ivyo byose uno munsi yaravyibagiye Lieutenant General Prime Niyongabo abo bashaka kumwica bamwe ntibakiriho abandi barataye ingufu uno munsi niwe yabasubiriye mu kwica uno munsi niwe yicisha abasirikare bamwe murabona ibiriko biraba donc niho rero bibabarije nico gituma rero mvuga nti kuvugana n'abantu si bibi gukorana n'abantu si bibi ikintu je bashobora kuvuga byinshi sishobora gukorana n'abantu bari mu butegetsi kugira bakorere nabi uburundi canke vya binyi ngo baha ibituri abantu kugira babakorere ivyo babakorera ico kirazira ico ni kirazira iwanje kuva kera tukiri ni Burundi bon abasende devye bo babizi barabizi no nico gituma rero navuga nti si bibi kuvugana n'abantu si bibi gukorana n'abantu uno munsi rero hariho nabo turiko turavugana hariho abavyumva ibi vyingene ibintu bikwiye guhagarara ajya mabi ari mu Burundi mbere harimwo nabo abari mu butegetsi bwa CNDD-FDD bifuza uno munsi ko ibintu bihinduka CNDD-FDD ishatse ikava ku butegetsi hakazoza ibintu bishasha mu Burundi abo bariho kandi ni benshi ega nuko mutabizi hajya hariho no mu ntwanza ngabo haba mu gipolisi mu gisoda hari abitwa ko aba CNDD-FDD ariko barenganijwe hariho abakora hajya muri CNDD-FDD bafise amabanga ariko bakoreshwa amakosa n'abandi kandi bo batabishaka abo bose rero ni ibintu bihari alors uravuze uti dutomorere uhagaze hehe ku mabi yakozwe na bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD ku ntwaro ya CNDD-FDD icyo nticyari kuba ikibazo madamu kuko aho mpagaze ni hahandi abo bantu bategerezwa guhanwa mugabo hari ikintu ngenda babwira abantu iyo bumvise CNDD-FDD tugifata nk'igisizimwe ari ico kurandurira rimwe cyose nivyo intwaro ya CNDD-FDD ikwiye kuhava yose ariko namanda bivuga mu CNDD-FDD harimwo abantu bashobora kubaka uburundi barimwo uno munsi batagira uruvugiro abo rero niho ubwenge bwacu butegerezwa kuba bwo kumenya abaribo kandi no mu bakoze ibyaha none mu gifaransa ntimuzi ko mu mategeko mpuzamakungu no mu code penal hose hariho icyo bita l'auteur co-auteur complice sivyo donc ivyo abari complice abari co-auteur aba-auteur sivyo donc ni icaha gikorwa ku rugero rutandukanye rero bisigura yuko niyo uri kuravuga turafise aho duhagaze uwakoze icaha ategerezwa kucishura imbere y'amategeko kandi ategerezwa kugihanirwa ico coco niho mpagaze ntimwumve ngo ndavugana n'aba na bariya ngo muhave mwiyumvira muti uyu muntu ashobora kuba afise abashigikiye habe na gato hariho n'abashobora kubikoresha rega kugira bavuga ati yumva yavuze ko akorana n'abadede icyo ntaco vyohindura mugabo twebwe n'uno munsi dutera kamo aba CNDD-FDD bakeneye kumva uburundi bwasubiye kuba igihugu c'iteka n'itekane abo bantu bose tubatera kamo yuko bokwihana bagahinduka ahubwo bagakora ibishoboka indani nye naho bari kugira ibintu bihinduke canke bakifatikanya n'abashaka guhindura ibintu kugira ibintu bihinduke mu Burundi je niho mpagaze rero nibaza ko ikibazo kumbure na gutomoreye aho utumvise urasubira umbaza ni kwimanyisho ya nyuma rero dusozereye ko ikiganiro kuri kunwanisha cuno munsi kadushimira bakigizemo uruhara ndashimiye abashoboye kubaza ndashimiye kandi namwebwe mutaronsa kajyo ko kubaza nizera ko ikindi gihe kizoba icanyu hama kindi naco ndashimiye mugenzanje Vianney Nizigimana nongweshe hamwe King Freedom twafatikanije kino kiganiro ndashimiye by'umwihariko mutumire wacu umuhoza bikorwa wa Happy Seruka Dr. Bobo Ruguri kwa kubibazo mwishoboye kwishura kandi mwavyishuye neza mbere ko rero dusozera kino kiganiro kuri kunwanisha cyo kuri no munsi sinzi ko arakajambo kandi kanyuma washobora kugenda by'abarundi urakoze ikintu ca mbere nagomba gukora nagomba mbanze shimire wowe Eric hamwe na Vianney King Umurundi Freedom mwampaye kano kanya keza katanasanzwe ko gushobora kuza gusangira namwe n'aba banywanyi bajije ibibazo gusangira ikiyago ku bijyanye n'ingorane zugarije igihugu cyacu cy'u Burundi kuri jewe namwe ndabivuga nagateka n'umunezero mwinshi iyo ndiko ndasabikanya ivyiyumviro vyanje n'ivyipfuzo ku bijyanye n'igihugu cyacu cy'u Burundi cyane cyane ku vyiyumviro vyotuma Uburundi buva muri ibi bibazo burimwo kuva iyi ntwaro ya CNDD-FDD ifashe ingingo yo guhamba Burundi no gukorera nabi abarundi
rero nashaka kubashimira nshimira mwe mwatunganije ikiganiro ariko nshimira cyane n'aba bose babajije ibibazo mu bibazo byabo harimo n'intererano idasanzwe ndashimiye kandi n'abazokurikirana ikiganiro bakagisangiza mbere na bagenzi babo kuko nibaza ko muri bino bibazo byabajijwe n'inyishu twagerageje gutanga nibaza ko dushobora gukuramwo ivyiyumviro atari bike dushobora gusabikanya mu gukorera kubohora igihugu cyacu ariko rero ko wambwiye uti akajambo ka nyuma ku barundi nagomba kuvuga iki nagomba kuvuga yuko uno munsi ntawo bideha abarundi bose muri rusangi bararusha abarundi barakenye abarundi barashonje abarundi baragwara ntibaronke ikibavura ntibaronke imiti abarundi bari mu nzara uno munsi hari ingwara ziriko zirabatera zituruka ku gufungura nabi zituruka ku vyumviro bibi biri mu mutwe ayo ma stress ayo ma frustration turumva babirirwa barapfa bicwa n'ibintu vyinshi hari n'abapfa bataragera gupfa nibaza ko nta murundi n'umwe yaba uri mu gihugu yaba uri hanze abari mu makambi y'impunzi sinabavuze ntimushobora kwibaza umubabaro babayemo ubukene barimo na twebwe turi mu bihugu hirya no hino eka mbere n'abarundi bibaza ngo bari mu bihugu bakora mu bintu bikomeye ngo baratunze n'ukuri ndazi uno munsi ko twese turushe twese turatuntuye uno munsi n'abafise pasiporo y'ikirundi ndamaze kumva no kubona ingene bamaramara gusohora pasiporo iyo bari mu mahanga iyo bibutse ko basohora urupapuro rw'inzira pasiporo yerekana ko bava mu Burundi uno munsi Burundi bwabaye agacibwa mu mahanga rero nibaza ko twese turarushe turababaye reka ndabereke n'akarorero ugiye kuraba perezida w'u Burundi uyu Ndayishimiye mugiye kumuraba niwe ari mu barushe gusumba ararushe gusa nuko we watamaramara kumbure kujya avuga ati inshatse kujya gakwavu nshatse kujya inka nshatse kujya imbata bijya byose avuga urumva nuko abiharura mu byo kujya ariko n'umuntu nawe arushe kandi ababaye kuko murabona ntiyubashwe nk'umukuru w'igihugu ni ibintu mushobora kubona mu Burundi uno munsi hirya no hino ku isi abarundi birirwa baramutwenga abanyamahanga murabona ingene bamutwenga abantu baciye ubwenge murabona ingene bamusuzugura ibyo byose biradukora ko n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi rero nibaza ko mubiravye nawe ararushe arababaye arakeneye gutabagwa ejo bundi nabonye ariko aravuga ibintu ngo vy'abantu ngo ingene bajya ingene bambara umukenyezi wiwe agaca avuga ati imbura kimazi n'umuntu yirirwa aragenda avuga ivy'abantu bariye ati n'umuntu yirirwa aravuga abandi ingene bambaye ivyo nivyo uwumvirize namwe ako kamaramaza bibereka yuko bajya abantu badutwaye naho badutwariye igihugu nabi nabo bararushe barakeneye gutabagwa rero nibaza ko na hacu umurundi wese azi ko akunda igihugu kumva ko akwiye kwitegura gukora igishoboka cyose kugira Uburundi butabagwe jewe ndababwiza ukuri abantu bari baragiriwe amahirwe yo kurongora igihugu ndavuga aba basende DFDD batwara igihugu abo batwara uwo mugambwe wabo n'ukuri no munsi bakeneye kuruhuka arabashobora kwagirizwa ibyaha bikomeye bakabihanirwa kuko muri uko guhanwa amategeko azoba ariko arabakingira je rero nibaza n'ukuri yuko akajambo nobwiye abarundi nibaza ko ivyo twese nitwavyumva gutyo nukuri tuzotabara igihugu cacu kandi ngenda babwiza ukuri jewe ndizeye yuko ivyo bizokogwa bigakogwa kandi mu buryo budasubiza igihugu cacu mu kamaramaza mu ntambara z'urutavanako kuko iyi myaka 20 tumaze mu bisanzwe niyo tumaze mu ntambara kuko twahambye benshi hari n'abari mu nzuzi hari abari mu binogo rusange murumva tumaze imyaka 20 mu ntambara ahubwo ukuvanaho iyi ntwaro kwa CNDD-FDD niko tugiye kwita gusezerera intambara hari intambara izoba no mu kubakura no mu kuhava nta ntambara ikenewe hakenewe ubwenge n'ubuhinga bw'ingene abo bantu umuntu ashobora kubaruhurira je niko nibaza kandi ivyo onye nibaza ko n'ababegereye bashobora kubibumvisha ego abantu barashobora kubitwenga bati uyu muntu aratera inkuru yibaza ko gukura umukuru w'igihugu canke gukura leta ari gufina nta gufina kuzobaho
bazovyumva, batavyumvise bazovyumvishwa mu bundi buryo kumbure bushobora kutaba bwiza kuri bo. Naho rero je nibaza yuko abarundi twogumana ico cizero cyuko ibintu bizohinduka atari kera, hanyuma abarundi tugasubira kubana mu mahoro, kuko ivyadutandukanije imyaka myinshi n'ibinyoma, n'ibintu basesa nkuyoze, n'ibintu bakajyanisha miryango bakoreye ko batwomeka ko amoko. Nta bwoko turimwo abarundi, mugabo abarundi twaricanye ngo tuzira amoko, ntivyari bikenewe ivyo bintu. Ejo hirya ejo n'ubuhinga, uno munsi la science, ibi vyitwa ubuhinga, buzobereka yuko ivyo babeshwe vy'amoko bitari ivyo, atani bibaho. Nibaza rero ko arico gituma twogumana ico cizere cyuko tugiye kuruhuka, tugiye kwiruhura, mugabo bizobanza guca mu kwibohora. Dutegerezwa kubohora kijya gihugu cy'u Burundi vyanka bikunda mu buryo ubu canke buriya, ariko bitegerezwa kuba, kuko ndabirangirize ko abishe igihugu cy'u Burundi n'abafukamye mu nda igihugu cacu n'abantu batarenga kagwi 20, babaye benshi ni 30. Ivyo rero murumva yuko abantu 30 ntibashobora kwigura imiliyoni 13. Nukuri jendazi kandi ko n'Imana, kuko ibiriko biradushikira Imana ntiyaduheje, ndabizi Imana ntiyaduheje. Imana iri kumwe n'abarundi, Imana iri kumwe n'Uburundi, Imana izodusubiza agateka yaturemanye.